Francine yose barafise umukunzo bitangwa n'umusheri. Oya je n'umusibateye yemera. Umusibateye yemera no kuvuga? Amfete ahandi twagenda turi kumwe n'abandi bose bavuye mu mihingo twadufise aho duhurira. Ku buryo baraterefona ku buryo banshira kuri Blanca. Ati umuntu yatakaye. Bashaka kuri Blanca ku buryo bahaba barondera uyu rero uyu. Bavuga yuko akumbure novuga ngo uburyo novuga ngo uteye bavuga yuko kumbure woba ufise imimere y'abahungu bavuga ati ntushobora kwitabira amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme habaye iki kuko hari benshi bashaka kujya kubikofunda bavuga yuko bamwe kumbure abani muri sena barongora seno hoba harawe kudahuza namwe mwawo tubwira kitegeye habaye iki bimeze gute. Ikaze kandi mpiganiro Men Switch gica kuri Buja TV kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu igice isaha 2 kugeza isaha 4 arukana iganiro gasubiramo mu ijoro ugerege isaha 3 ugeze isaha 5 iganiro kigaruka ko makuru yaciye mu binyamakuru arukandi rero turakira n'abatumire kugira ngo bashore kutuganirira kuri binabiriya na cyane rero mu gukangurira ndetse no guhindura ivyumviro abantu kugira ngo dushike kuri yambona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060 nkuko mubona imbere zanyu turi kumwe na ambassadrice Francine Niyonsaba numwe rero mu bantu leta yizeye iramuha iryo pete ry'ubu ambassadeur kubera ko yaserukiye igihugu cyacu cy'u Burundi mu makungu ibendera ry'u Burundi ryaduze mu makungu kubera ubunonotsi bwiwe kubera igikorwa ciwe kijanye no kunonora imitsi cyane mu kwiruka abenshi rero baramumenye cyane ku metero amajana 8 kuko hari amahiganwa menshi yitabiriye mpuzamakungu uhereye hano muri Afrika muri Benin ndetse no kwisi na cyane mu nkino za Jeux Olympiques rero tuganira ku bitari bike turabire hamwe ku rugendo rwiwe ariko kandi nk'umwigeme kuko hari benshi usanga bagira ubwoba bwo gushira ku mugaragaro impano zabo bikumira ariko rero turazavuganira ku bitari bike ico rero ashobora gukangurira abandi bigeme. Francine Niyonsaba turagwaha ikaze muri Men Switch kuri Buja TV. Murakoze cyane ndabaramukije nako baratwumviritsa. Eko muramahoro gose. Cyane gose sinidoka. Abenshi barakumenye nk'umwatlete mpuzamakungu ariko n'abatari bake rero batazi urugendo rwa Francine Niyonsaba kuva mu buto cyane mukoza gushika kubijanye n'ivya atletisme uri mvukira yo mu Ruyigi ntara ya Kera mguno musuri muri Buhumuza aho tusangiza urugendo rwawe gato kuva mu bwana. Yego nkuko mubivuze cemvuka mu ntara ya Kera ubu turi muri Buhumuza muri commune ya Ruyigi nshasha commune ya Bweru ya Kera zone Kayongozi ku mutumba wa Nkanda. Jewe mu buto bwanje nkuko mivuze je nakuze ndishigwa rimenetse nakuranye n'abakuze nkona n'umuvyeyi umwe hanyuma ndiga mu mashuri mato ndaja mu mashuri yisumbuye hama ndakora atletisme arivyo nibaza ko benshi nko mwabivuze byatumye menyekana cyane ngaha mu Burundi canke mu mahanga. Mucama kandi bivuga nkuko yego imyaka 33 niyo umanije kuko nejo bundi kumbura zo kuza 34 mu kwezi kwa gatanu. Uratubwiye kandi yuko wakuranye n'umuvyeyi umwe mama papa mbegundi nawe ari he? Oya ibyo sinobyinjiramo mugabo je nakunze mbona mama yego ariko papa uramuzi? Jewe ndo umwana w'ishushu. Ariko ari ya Wikipedia yawe hari utwereka yitwa Amerika Demani Rambona wowe umuzi? Ntawe nabonye. Mugabo warigeze kumwumva? Oya kabisa. Okay. Gukurana n'umuvyeyi umwe vyaguteye ku rugero rungana gute novuga ngo bwo gukora cyane? Kubusanzwe je nakwiye mu muryango novuga utifashe neza. Naragize amahirwe ndonka umuvyeyi w'igitangaza. Mama yarandeze ari umwe nakuze mbona zinuka mu gatondo ka kare aza kurima kugira ngo dushobore kuronka ibyo tubeshaho. Rero yari umuvyeyi nigiye ko byinshi. Rero urumva no kuba yaranshize mu ishure kuko imyaka y'iwacu hariho abantu bari babishoboye mu kibano benshi bazinanye wasanga abana babashira mu ishure mugabo ugasanga abana barabakuye mu ishure ariko jewe umuvyeyi wanje avuga ati
genda kwiga n'igihe wavyashe ugasanga abana turashobora gusamara yambwira ati wowe naho wotaha ntiwoza kuwufasha kurima kuko ivyo worima ntaco vyomarira genda wige mwana wanje niwe uzofasha ni ntagishoboye. Ego haraho muvukana? Ego ndavukana n'umwana umwe turi babiri. N'umuhungu n'umukobwa? Umukobwa. Nawe ubu asanzwe akora iki? Nawe umunyeshuri yarabaye mu atletisme nawe atlete nawe arabikunda gose? Akiri muto yarabikunda mugabo novuga yuko ubuzima nakuriyemwo yakuze twaramaze guhindura ubuzima urumva yarasamaye gatoyi bya atletisme ntayibandanije. Kuva muri ubwo buzima uvuga ko bitari byoroshe mama avyuka aja kurondera ico rirenza mugo no munsi ukaba uvuga ngo warizewe n'igihugu kuri igihugu aravuga ati no munsi koko France niyo saba n'umuserukizi w'u Burundi araguha ipete rya ambassadeur. Kuva hari yagushika kuri ipete rya ambassadeur kuko hari umuntu kenshi kumbure ashobora kwiganyira canke abona ubuzima ariko aracamo akabona umengo ntaho bizoshika, bisaba iki kugira ngo uve hari ushike ngaha? Ku busanzwe Francine jewe n'umunotsi w'u Burundi hama naragiwe amahirwe yo guserukira igihugu ku rwego mpuzamakungu. Sport irampa ubundi buzima hanyuma nkuko babivuze byanasabye discipline nini ya cane n'umwete mwinshi wo kugira ngo ashobore guserukira igihugu neza no kugira ngo ashobore gushikana indoto zanje. Rero kuba umwicubahiro umukuru w'igihugu yarampaye titre y'ubambassadeur ni iteka cane rikomeye cane kuri jewe. Novuga nti narakunze igihugu naco kirankunda. Yego. Ibijanye na novuga ngo no kunonora imitsi ibijanye n'ubunonosi bya atletisme wabitangwa kuri moto ni ibintu wakunda canke ni ibintu wisanze muvuga ati sinarinze ko ndafite niyo mpano mugabo navyisanzemwe mbona nyene? Ku busanzwe ibintu bya atletisme no mu kubitangura nabikoze nko kwinezereza mu bandi. Urabona mu kibano abana barakina inyuma y'udukoka two muhira jere nakoranye n'abakuze twarakina inkino zose za hajya muci, twarakina football, twarakina volleyball, twarakina handball. Urumva nakuze je nkina n'abakuze inkino zitandukanye hanyuma ndabikunda ndabikora nko kwiryohera mu bandi. Uretse vya atletisme kwiruka hari ibindi bintu wibonamwo bijanye na sport? Sport jewe nakoze sport nyinshi. Jewe narakinye football uranayishi kandi ni ego je narakinye handball, narakinye basket, narakinye volleyball. Ni jewe nabaye muri bamwe nimba ukurikirana inkino za volleyball Gender Right Club. Nje nayitangwe kwikiniramo Gender Right Club ya volleyball ndi ngahe Bujumbura. Urumva rero jewe ku busanzwe nari umwana abigisha bakunda mu mashure kuko ishure ryose ryaripfuza yuko ngenda kugigaho kuko nakora atletisme nkaseruka igihugu imambe ishure neza mu yandi mashure mu interscolaire nkakina football nkakina izo nkino zose. Urumva wasanga n'umwana w'igikundiro ku mashure. Yego bivanye n'ubwo nuko kuntu wakunda iby'inkino cyane handi ko abijamo wumva bakina inkino nyinshi mugabo muhira umuvyeyi ariko ariruka nkuko uravuga ati umuryango ntiwari wifashe ivyo ntivyatuma ubana nabi n'umuvyeyi avuga ati urabona ndagufise uri umwe ni muri babiri uriko uratakaza umwanya hari ubona bari kuza gukora utwoka two muhira? Gutera imbere birasaba kwikuramo ubwoba kubera je sport umva yari ndimwo narabikunda cyane byukuri nagumye no kubiheba kuko umuvyeyi wanje yavuga ati mwana ibyo bintu bizokubuza kwiga ibyo bintu bireke. Hariho n'abantu bamana bakambwira ko ndi musazi ku buryo byantera kubiheba mugabo nkumva muri kintu muri jewe vraiment none mpebe ibintu numva nikundira. Rero nkagenda kwimenyereza mbonye abantu ahantu nkahagarara nabye nicuya hama nabarenganye nkasubira nkabandanya urugendo. Yego dutangure rero mahegwana novuga ngo kugira ushike mu mahegwana mpuzamakungu wahereye hehe neriye higanwa ryakugize ku rwego rw'igihugu kuva uvuye hariya mu Ruyigi ryanatumye utangura guserukira u Burundi? Jewe nakubwiye yuko natanguye kuja mu bya atletisme ndi mu mwaka ngiye mu mwaka w'indwi. Hanyuma nasekuye amashure atandukanye ko nagiye ndiga ku mashuri atandukanye. Hanyuma muri 2012 2012 niho navuga yuko nari ntanguye
nari mvuye kwiga muri Serusengo ndi kuri Sevugizo hanyuma hariho amahiganwa yabera ngahe Bujumbura niyo natanguye kugira hanyuma muri 2012 naragiye kurondera harageze kurondera umwanya wa Jeux Olympique mu Bwongereza niho haba amahiganwa ngahe Bujumbura yategurwa na association twa Mabo uko cyo ico gihe ntibyari byoroshe muri athletisme hari federation idakora rero iyo amabugiyeho naciye ntangura amahiganwa muri 2012 batakuvuga Jeux Olympique baca bantwara mu Buganda muri championnat national mu Buganda tujana n'abandi basoda hanyuma nari ngiye kurondera umwanya wa Jeux Olympique mugabo sinawurose ico gihe sinawurose nabuze amatierese 30 mugabo tugarutse hariho championnat d'Afrique yabera muri Benin ahantu bita Porto Novo baravuga ati urya mwana yabuze amahirwe mugabo uko ariko aravyifatamwo ni ibintu bishimishije baca dukora muri championnat d'Afrique turi bane rero turagenda nagenda nzi ko ngiye kurondera umwanya wa Jeux Olympique hanyuma ngira imana ndabikora neza nca ndonka umudari wa w'inzahabu wa championnat d'Afrique ku rwego rw'igihugu ico gihe sinzovyibagira kuko twibukanya 50 Burundi bwikuki hanyuma aho niho amakungu yatangura kumenya abantu niho batangura kumenya ndazana umudare ndakigwa n'umuhisi Petero Nkurunziza ndabona ati bya bintu ni ibintu bitangaje byane nakora kwiryohera bishikanye mbere mukuru w'igihugu no kubwira ico gihe mbona na mukuru w'igihugu vraiment nararyohewe cyane ku buryo umukuru w'igihugu jewe no kumuraba mu maso kundi ko ndakuraba byarangoye nari ca mu ntebe nkategetwa urumva imyaka ingahe nibo vyibuka nari mfite 19 muri 2012 rero ico gihe nabona ati abantu bakamfesita abandi ndakoze bitangaza niho amakungu rero nacu ntangura kumenyekana ntangura kuja mu mahiganwa mpuzamakungu y'abastar hama ubu rugendo rwa mpuzamakungu muri athletisme ruratanguye aho nyine ubwa mbere uje nicyo rya mbere wakiwe na Nyakyugendera Petero Nkurunziza yazarongoye u Burundi mama wawe yabifashe gute urumva intahe ya athletisme yiwanje novuga sinoheza kuko twobivuga umwanya munini igitabo kirenze ico gihe muri 2009 nasekuye ishure maze mba uwa mbere muri 400 metres nagiye ko national rero ntashe baravuga abantu bagize classement national bagize imyanya myiza baravuga ku maradiyo ico gihe nasanze muhira abantu baje bavuga ati wa mwana wawe twamwumvise ku radio urumva ingenda ntwaye amakaye ngenda ntwaye amasabune barampa training nziza urumva ndavuga nti ico gihe natashe n'ubundi muntu nashagashimwe ndavuga nti amakaye mama yarondera acumukuye uho hayo umwaka yavuye aho muvyeyi nawe natanga kubona ati wa mwana wani bwawe nibyo ari karakora sasamara kuko namubwiye nti jewe vraiment bya sport ndabikunda jewe kwishuri narabitora nabwo nti jewe kwishuri uzora ariko nzozana amanota mabi mugaye ico gihe nabishe mwete munini nariga cyane nkongera nkakora bya sport uko utera imbere muri sport bigusaba umwanya munini hanyuma rero muri 2012 honzanye umudare byari bitangaza kuko kona no mukuru w'igihugu nca ndagenda muri Jeux Olympique ndabona n'abandi batlete tujanye ntarinzi bagiye guserukira igihugu ndabona abantu bari mu masiporo menshi atandukanye no kubwira yuko nyene cyo mukuru w'igihugu twari kumwe muri Jeux Olympique ngabo ntawo narinzi ngabo twari kumwe kuko niwe yatwara Komite National Olympique ukabona abantu baje kukuramutsa bakunezerewe kandi jewe no kubwira yuko mu cyo gihe muri Jeux Olympique n'umukuru w'igihugu yarantelefone turavugana ntera intege tari bidasanzwe rero nabibwiye mama ugati umwana wanje vraiment ni imana ko cagisubizo cyavuga ati mwana ngenda mu ishuri niwe uzomfasha ntagishoboye yari mu bisubitso ico gihe nyene wabana nje muri bwa buzima nyene ntivyasavye ko rimwe mukora abantu bivanye n'ahantu bamaze gushika muhira bisaba yuko ahindura n'uburyo ababayeho so ati nimbaraho yaba
mucyo gihe byagenze gute mwagumye handi nyene canke umuvyeyi yakubwiye ati mwana raha uno munsi ibintu bimeze uko gatumbura zahera rugura avyibaca batanga ngo heranga umwana wagize bisa ko ari ibintu hindura oya kusanzwe twege twamunze y'ivyatsi nibuka ivano iguye imvura iguye ivano rika no mwijoro ukideplace irabatsa cyane gose ico gihe no kubwira ko amahera ndatanga kuronka y'ubwa mbere nacengewe nangura parcelle ayubakiramwe inzu umuvyeyi hari mu rugi nyene kugato iwacu mu Kayongozi numva ndyohewe cyane ibintu twaratuganira n'umuvyeyi tabona ngene tuzobigira ndabishikako ico gihe nari ndyohewe cyane sinahinduye kubaho gusa byampinduriye ubuzima kandi birumvikana kuko uko utera intambwe niko uza uramenya ingene ushaka kubyitwaramo kuko jewe sinaguhindura ubuzima kuko nari nzi iyo navuye hanyuma byansaba discipline niniya bikansaba gukora cyane n'umwete kugira ngo mbandanye ku ntego yo guserukira igihugu no gukora amahiganwa mpuzamakungu meza y'abastar numva byaransaba discipline nini byaransaba guheba bimwe bimwe byo kuryoherwa nibaza yuko naryoherwa n'akazi kuko kuruha muri atletisme niho uryoherwa ico gihe mutoyi wawe umuvyeyi ntiyavuga ati rabo nawe utangura ati ntubona mukuru wawe ntubona ivyo atanguye kuzana ntivyasaba yuko nawe amuhimiriza ati cyane nawe mutoyi wanje we rumva yakuza mbona namaze gutera imbere yarabikoze yaraje no gukora amahiganwa national mugabo muri siporo nishwa y'umuntu biraruhisha rero impano ziwe zo muri atletisme ntiyazibandanije ubwo ndwarangire ngaho yacenye kumbure yacaja mu bindi wabivuze ubwa mbere hari ku metero amajana 4 mugo no munsi ku mahigo ngaho heruka mpuzamakungu hari ku metero amajana 8 kariho novuga ngo kariho novuga kwandika amateka cyane akuva ku majana 4 ushika ku majana 8 bisaba iki cyangwa kuvuga uje kuva ku majana 8 ushike ku zindi metero bisaba iki nta bundi buhinga muri gutera imbere muri atletisme muri atletisme unanirwa wenyene canke ugatera imbere mu byiyumviro canke gutegura higanwa bikuvuyeko wemera kuruha umubiri ukawanka rero ku metero amajana 8 birasaba l'endurance resistance n'amavitesse menshi hanyuma aussi na timing kumenya ni ryari ntegura l'endurance resistance gufungura discipline guhindura aho imenyerereza niyo kombino zisiza kubaho hama kuja kuri long distance 1500 nca kuduga bisaba kongereza imyimenyerezo urumva umushinge kubandanya utera imbere wemera kuruha kuko jewe nko kuri ngiye kuri 5000 m nakora 180 km par semaine cyangwa 210 km par semaine muga muri 800 m ni vitesse wasanga umuntu akora 50 km 60 hamana vitesse hamana na gym nyinshi hari umudari ngaho wazanye w'ifeza ku metero amajana 8 muri Summer Olympics wayi n'umudari wa mbere mu Burundi burose kuva mu 1996 ikindi kandi uharatwayigana ku rwego rw'isi World Enduro Championship navuga inshuro zibiri 2023 ndetse na 2018 gutwara umudari ku rwego rw'isi kuri Francine wavyakiriye gute mbega aho byagusavye niki byanahinduye niki kuri wewe gutwara umudare ku rwego rw'isi ntakubesha ni emotion niniya urabona ushaka uri mu kibuga wenyene mugabo nariyumvira abantu benshi abarundi bariko barandaba bari mu Burundi mu mahanga nkavuga nti nukuri sino guserukira igihugu ni byiza cyane kandi gushira idarapo ry'u Burundi rikaja hejuru y'ayandi madrapo kw'isi bitanga umunezero ni iteka ridasanzwe kuko byansaba inguvu nyinshi kuko wasanga je no ngaha sinahaza navuga nti neza gukora cyane kugira ngo shobore gutera imbere kandi ndavyishimira cyane n'Imana yarabimfashijemwo ndatwara imidari itandukanye urumva byansaba ukwitanga kurenze mu bihugu byose wagiyemwo mu mahiganwa neke gihugu wibuka uvuga atahano koko nararonkeye umugisha urenze haranyoye kuruta handi novuga
hose hafise ama histoire yaho novuga nka mu Burundi hafise nk'ahantu hagiye haragutangaza naco ahantangaje nk'umuntu nkubwira nk'uvuye gutangura novuga nko muri Bene niho huguruye amarembo yanje y'amahiganwa mpuzamakungu hanyuma ngiye muri Jeux Olympiques n'abandi rero nca ndavaho ngenda muri Monaco muri Diamond League ico gihe no kubwira yuko abantu bose twagize higanwa nta numwe naramukije kuko nabona sinzi ivyo ndimwo uravyumva ariko mu nkino urumva ari ugutsinze utsinzwe cyangwa udaheza haraba free play mukaramukanya mugabo ico gihe je narinzi ico gihe urumva vyari bitangaza mugabo hari umuntu yambaye ati oya muri competition mwaje higanwa sawa bajya abagenzi saba enemy nabagenzi ejo uzotsindwa nukuramukanya nca aho harangyoheye kuko niko higanwa au niveau inyuma ya Afrika niho hambere atangukora higanwa Monaco nja muri Jeux Olympiques naho mba hanagira amateka nahure n'abandi bantu benshi yabereye he muri Jeux Olympiques za 2011 2012 ncamba avant dernière muri finale ya Jeux Olympiques nari nzongiye gutwara umudari abarundi bose bari baryohewe uravyumva joho nakaraka nafise akabijya je n'umukuru muri imbere ko finale twavuganye urumva byari ibintu bitangaje hanyuma hose hafise ama histoire yaho muri byose nagenda akora competition muri 2016 naciye ntwara umudari w'inzahabu muri World Championship ya Indo urumva kugwisi aho urumva umunezero nagize amosozi yarakorotse urumva aho hose hagiye haragira amateka yaho igihugu cyose amahega hose nagenda akora yagiye aragira amateka yaho meza cyane yego gushyuka ubu ku metero 800 niho twavuga ko France niyo saba ariho yatwariye no ngo agashime ku rwego rw'isi oya saho gusa kuko natwaye Trophy Diamond League mu mateka y'u Burundi ku isi muri 2021 ku metero ibihumbi 5 okay hanyuma na imidari ibiri ya World Indo Championship 2016 na 2018 hanyuma ndazana umudari wa argent wa Championnat du Monde en plein air mu Bwongereza ndazana umudari wa Jeux Olympiques w'amateka ku isi nyuma ya Venus Niyongabo ivyo bihugu vyose watembereye mu kintu cy'ururimi cyarakoroheye cyane ubwa mbere muri 2012 sinapfuka nokubwira nagiye muri Etats-Unis ndijana ico gihe ari njya mbere ugiye subiye inyuma gatoyi muri 2012 ko nari mpango kuvoyaja bari bampaye umukoci azaramfasha kuvoyaja urumva ivyo ntarinzi bondi passe canke kuja hariya ku magate ntarinzi mugabo muri 2013 ngiye muri Diamond League muri Etats-Unis nijanye ngenda sinzi kuvuga nashaka kumva ibintu mugabo kwidebruya nyene umuntu yashize amanga narinzi hanyuma ndashika sinamenya ko nashitse ndagenda ahantu none ko jewe bambwiye yuko ngiye hanaha indege nkayibona bikimetse gute kubuze nivyo wibwira nagiye kuraya ku magate abajya hajya abantu bakiye abantu b'ingenzi utayibona wibwirane nagiye ahantu ntwaye boarding pass nabwo njewe ngiye aha uvuga mu Cyongereza nabivuga mu Faransa ngacankanye nyine navyumva je indege ifise niyi gusa ndege ico gihe baratelefona kumbe abasita bagiye muri Etats-Unis just sponsor yanje Nike twashikira ahantu bita Portland nari nshitse destination yari finale yari yo nyene ahandi twagenda turi kumwe n'abandi bose bavuye mu mihingo twadufise aho duhurira ku buryo baratelefona ku buryo banshira kuri Blanca ati umuntu yatakaye basha kuri Blanca ku buryo bahava barondera ati uyu yashitse gena umutware kuri taxi aze aha barantwara ku buryo n'ubu manager wanje akantu yamanyibutse ati wewe iyo amonye
ambonye ico gihe nibihe byiza byo mateka naciye mwaranyibutsa ati sha umuntu apfa kure uri ukuzimira muri Amerika urumva byari ibintu ubuzima byoshe mugabo bwiza burimo amayesite sinavuga mugabo ico gihe uko ugenda uramenyera uhura n'abandi ukiga ico gihe nace ngenda kwimenyereza muri Etazini ngira umukoce avuga icongereza kinyaruka w'umwongereza urumva naciye ntangura kwiga kuvuga. Okay. Harabaye impinduka novuga ngo muri 2019 amategeko mashasha ya World novuga ngo ku rwego rw'isi novuga ngo ibijanye no guhiga kandi bijanye no kunonora imitsi byatumye udasubira kwitabira amahiganwa mpuzamahanga naco dushaka kenshi duca uduhe ko muco abenshi kumbure batamenye bavuga yuko kumbure novuga ngo uburyo novuga ngo uteye bavuga yuko kumbure woba ufise imimere y'abahungu bavuga ati ntushobora kwitabira amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme habaye iki kuko hari benshi bashaka kubikofunda bavuga yuko bamwe kumbure abari muri sena barongora seno hoba harawe kudahuza namwe mwabo tubwira ko igihe habaye iki bimeze gute sinabijamwo en detail ko usanzwe uko navutse nta Rwanda bifisemwo ni Imana yandemye nkunda ndema isuku nyene mvuga kunyene ngenda kunyene mfise caractère ya France no kunyene ni gift Imana yanyihereye urumva kushiraho amategeko avuga ngo wewe ufise amahormone y'abagabo ufise amahormone y'abagore ivyo byo nta Rwanda bifisemo urumva rero amategeko barasizeho y'akarenganyo turagirirwa discrimination n'ubu birahera hanyuma birashika nti amategeko aratugara mba ngombwa guhagarika amahiganwa kumvo zitamvuyeko urumva sino bijamwo detail cyane sino jewe aho nashitse ndashima narase ku igihugu neza ndabifatamwe neza nico gikuru kandi nta kosa nakoze kuko je nta dopage nigeze ngira oya nabo nyene barabitse nta dopage nagize gusa n'akarenganyo karingaho nyene urumva iyo umuntu ari karatera imbere ahura n'ibikomeye hanyuma cumi nyene mfitwaramo akarenganyo kabere mu Burundi canke ni ku rwego rw'isi oya no ku rwego rw'isi no bwango barundi akarenganyo wangiriye no bashaka kubesha kuko benshi ibyo nzi muri athletism ku rwego mpuzamakungu nta wundi yoba bindusha oya gusa harabamwo kutumvikana kutamenya c'abarongozi bajejwe bakabifatamwe nabi mugabo bakidefanda au niveau national je ndi ku rwego mpuzamakungu urumva bica bigorana kugeza ubu rero wabaye urahagarika ibijanye n'ivyo kunonora ngo n'ivya atletism ubu kubusanzwe kubera ayo mategeko mashasha bagiye barashiraho no kuri novuga yuko narakukurutse mugabo amategeko yohinduka wosubira mu pa wosubira kandi ashaje ndumva me kumenga mfise ingufu n'uburabura entraîner murazibandanya imyimenyerezo ya sport muri atletism n'ubuzima bwanje ndayikora kugira nyene ngumenye ndi fit hari abatari bake bigeze kubona ku mwaka ramenye havuga ibintu biriya cyane bavuga ko Francine niyo saba hoba hari kutumvikana nuwahoze nuvuga ngo atwara seno no musi n'umushikiranganje yarijwe harimwo inkino n'imico kama Lydia Sekera ko baharawe kutumvikana eske byo byaraye ko nibuka conférence de presse yegeze kwera kuri apero nibuka nanje narigeze kugenda ico gihe watwara vya atletisme nawe yarameze nk'ugira gashavara avuga yuko hari bitari ko biragena neza muri seno bijya urumva n'ubuzima ni etape z'ubuzima rero ibyo sino bijamo cyane ariko burya ibyo navuga nivyo mugabo haramo kutatahura canke indongozi muri sport zikaba zifise ubushobozi buke canke ugasanga ibyo bateza gukora sivyo ko barakora rero kubera je urumva nanje ukomeze na caractère yiwanje je umuntu amvugiraho Eko akumbura ngo mukabivuga kubera ko ibi birashobora gufasha abandi banonotsi banavuga ngo bariko baraza kuko twara nabonye n'inyuma yaho tubona n'abanonotsi b'abarundi nka bateri bahitamo guca baserukira ibindi bihugu bakanguserukira igihugu cy'u Burundi habaye iki kugira ngo ntibisubire kuba kugira ngo uno munsi ntihagire umuntu azosaba kuja guserukira ikindi gihugu kubera ko igihugu cy'iwabo no ngo habe kutumvikana atari uko yaracanze oya nibaza yuko hajya mu burongozi bwa sport benshi hariho
urashobora urabona siporo mu Burundi urashobora kubura umurongozi ngaho uri mu Burundi mugabo ku rwego mpuzamakungu ugasanga nta bishoboye rero ku kudatahura ugacugira globaliza ikibazo ukakigira ikibazo c'u Burundi ari igihugu ari ikibazo mpuzamakungu urumva ngaho ko ubusanga ushanga uri kurihenda bavyumva ngaha mu Burundi umengo ni ikibazo mugabo atakibazo ahubwo ari ikibazo tacereza kwigwa n'indongozi kugira ngo igishike aho giteza gushika deba yiwanje nivugirwa ngaho i Bujumbura deba yanje ivugirwaho niveau international urumva rero n'urundi rwego jewe urumva ko undefanda nka France naseruka igihugu sino yo kaba ni defanda nka Francine ubwanje ikibazo kiba corosha hanyuma nka batiri wavuze yuko bagiye guserukira ikibindi bihugu n'amahitamwo yabo hanyuma mu buzima bivana n'umuntu rero nibaza yuko igikuru ahubwo no kwiga mbega ni gute abana b'u Burundi bokunda guserukira igihugu ciwacu ni kubafata mu mugongo uburyo bukaboneka bakumva yuko bashigikiwe nico cambere nk'abo bagenda guserukira amakungu hari bamwe naragiriwe amahirwe ndavugana n'umwe agiye guserukira Espagne aravuga yuko ngo twebwe abanonotsi dufatwa nabi koko nawe ndakikubaza abanonotsi b'abarundi simpava ngo bafatwa nabi bafatwa uko bari bakwiye gufatwa urumva iyo uri kuratera imbere usaba vyinshi kandi nyene nivyo byo kuko burya ufasha ubuteye imbere rero iyo uriko urasaba nukuri nibyo hari igihe wasanga haba by'amabuse bakabitiramwo nabi indongozi ugasanga abantu bakora byumvikana kumwe kandi abana bubu baratembera baravuga n'abandi rero hari usanga bavuga amadruwa yabo kuko bourse n'amafaranga babazi amahera afise igiciro rero iyo ushatse kuyaca inyuma ntuyatange ko bateza kugenda abana barashapfura kandi iyo urakora utera imbere sinokubesha ubona yuko ivyo merito ubironka nivyo bikuba courage rero yabaye ku muntu kukudekuraja urumva ko haba ugutakaza icizere ubona habandanije ivyo tuzosura kubona abafaransa niyo saba wego mpuzamakungu abafaransa ne bazoza ni integuro bari mu ndongozi bagashiramo inguvu hanyuma n'ababikora bakabikunda bakabishiramo umwete bakabishiramo ishaka nukuri bakitanga ku buryo n'umubiri bawanka kuko muri atletisme utarushe ushobora gushika kure bishoboka tarushe ntushobora gushika kure nivyo none uravuze ati no musi narabaye ndafata akaruhuko bivanye n'amategeko mashasha ariko amahiganwa aracabandanya haba no mu Burundi mbega uno musi Francine hari ico bari karatera yo bari karafasha kugira ngo je dusubire kuronka abandi ba Francine niyo saba je nka jewe nicitegerezo kugwaruka bw'u Burundi rero birantera iteka kuba ndi ngaha mu kuhimiriza ivy'inkino ndategura amahigano nkatanga témoignage bakabona yuko iyo ukoze cane birashoboka nimba je navuye mu Kayongozi nkashika i Bujumbura nkiga mu mashure meza nkabandaye nkaserukira igihugu ku rwego mpuzamakungu n'abandi birashoboka ndababwira ntibirashoboka mugabo bigusaba ikiguzi ni ya discipline no kubikunda cane hanyuma ubu je nabikoze mu ntango bigoye kuko baravuga ati umukobwa akoze siporo meme ni simba rubebe nagombye nakubwiye ko nagombye bamwita umusatsi mugabo ubu abavyeyi bariko barabitahura ubu nta muvyeyi ukwanka gushira umwana mu vya siporo ahubwo kuko siporo burya iyo umuvyeyi ashigikiye umwana wiwe atera imbere cane abavyeyi nico gitunda bameze ati genda mushira abana mu maklebe abana mu bashigikire mu higanwa kuko siporo iratuma umwana agira skills ubumenyi akigira icizere kandi akamenya kubana n'abandi akavuga ati akamenya ati jewe nga ndafata ingingo nziza canke mbi mugabo mfata nziza kugira ngo shike
aha nteri intambwe iyi niyi. Nize ntambamyi zibonekaza cyane muri atletism. Muri atletism ntambamyi novuga no kubura ikibuga ciza. Ikibuga ciza ni ikintu cyo dufasha cyane kuko ubu ahisi igeze ku iriruka, kandi nukuri no kubwira yuko Uburundi hano hari impano zidasanzwe, mugabo uko zirondegwa nibyo tutararonka kuko sport mengo nitugenegene. Rero nta abayishigikira ni bake, abayishigikira ni bake, nico gituma mpamagaye abantu kuyishigikira kuko ubu sport ni industry, ni societe. Nimba jewe ubu tuko turavugana mbayeho ku bwa sport kandi sagasheshisha rumuri mbayeho neza. Uretse ivyiza unovuga ngo wagiye uraronka muri novuga ngo muri bya atletism, ivyiza novuga ngo ni vyinshi wayivuze, hari n'ibitari bike wishimira, hari n'ivyo kandi uvuga ati hari n'ivyo wicuza kuba waragiye muri atletism. Oya, ahubwo nagize shwa nziza. Je nakubwiye inkino zose nakoze. Nagiye natangwa muri 2011 muri atletism. Bambe ngiye guserukira igihugu mu Uganda. Je nari nagiye kugira arbitrage ya football. Nentanguye pratique. Umugabo atletism iba inzira imwe ishika. Rero ni vyiza nakuyeho gukora inkino zose, yuko je nakubwira kubikora inkino zose nagize na arbitrage. Rero no kugerageza byose ntawo uzokwama kare atletism yacije imbere ya byose, hama ikimbere kiracubuzima. Hari commentaire mbi uronka mu byo sanzwe gukora bijanye na atletism? Nta commentaire mbi ndonka kiretse yuko abana banyigira ko bitari bike. Yego. Ibijanye wakira gute commentaire ubonye abantu ko baravuga ngo Francine niyo sanga ameze nk'umuhungu, uvyakira gute? Je ntaryoherwa nako komeze nakubwiye sije nireme. Wowe nuwo wireme? Oya. None wumva? Ntanco bikugize kubera ko uri proud. I'm very proud. Cyane. Turetse gato novuga ngo ibya sport mu buzima busanzwe. Kumbure tubaye tuve muri atletism. Ubona nkuko baravuga ngo inkino zari nyinshi turetse ivy'inkino muri rusange. Iyo utaja mu jayi n'inkino ubona wari kwisanga he? Je namba ndumuganga canke nashobora kuba ndumufundi. Mugabe ikiganga mengo cyaje guhaba kingura kuko umpejeje seconde nagombye naye nasabye ikiganga, mugabo kubera mikoro y'abavyeyi ntibyakunze kuko naragomba kuja muri privé. Jewe nagiye muri 3e haje iwacu ishure rya paramedical. Rero iryo ishure rya paramedical nari kurijamo mugabo kubera uburyo bwa privé mu byo atashaka kuronka sinabugiyemo, naciye niga scientifique B. Rero jewe nashaka kuba n'umufundi cyangwa nkabandandaza nk'ibiyoba mu ibarabara cyangwa nkabandandaza icari cyo cyose uko je naradandaje amamesa umunyu kugira ngo ushobore kubaho. Urumva ivyo rero urumva icari kuba kiri imbere nari kubikora. Francine niyo saba niye fungurwa akunda gufungura? Jewe ndakunda gufungura imboga, ndakunda gufungura n'ivyama. Ndafungura ibyo kurya by'ikirundi, ibijumbu, amateke, imyumbati, umwungu. Kuko ibyo nibaza ngo mu manga ntabiri muri etaze narabibonye. Yego, generally amateke yo muri Mexique ameze gute? Meza ameze nk'amarundi. Urumva ndabikunda, urumva amfete burya ingaburo ziwacu ziraryoshe, burya no kumenya gusa kuzifungura. Hama gutera imbere ntibisigura ko uhindura uko harufungura, ahubwo umenye ingene ufungura. Gutandukanya ingaburo nziza. Yego. Francine niyo afise kwemera ukuye? Jewe je ni umukristo. Mwishengiriri? Je ni umukatolika. Umukatolika. Ukunda no gusoma Bible? Je vraiment ntabeshe. Nta Bibiliya nzi gusoma. Mugabe bisabisho byo no gusomesha pura abizi. Ibyo narabicemo uko je naraganiye, urumva naravyize mugabo so muhamagaro wanje wabaye muri gose. Francine yose barafise umukunzi wo bitangwa n'umusheri? Oya, je ni umusibateri yemera. Umusibateri yemera no kuvuga? Amfete kugira relation ni ibintu byiza mu buzima bw'umuntu, ariko jewe umengo no kubanza kumenya no kwitunganiriza na je ivyanje
hama nkakunda n'akazi rero ndacyari umuseribateri ariko uramukeneye bizotsa nzokubwira abigeme mukunda nkuko abashakashatsi babivuga muronderwa gose cyane nawe niko bimeze waronderwa cyane mukavuga ati be murandindi ese nagusiguriye nayo ko nkiri umuseribateri no shaka ndaguhinyisha ngo yego ngo oya mugakurondera abo bari barahari nzobikubwira ibintu bitatu umunsi wera udakoze uretse gufungura no gusenga jewe ndetse gufungura no gusenga hari igihe nkunda kugira recherche hanyuma ndakunda no kuvugana n'abandi n'abagenzi hanyuma gukora ibyo bibazo mbajije mu bagendo basanga harabayemwe ibintu nkunda muri ivyo Francine twakoranye bitari bike ikiganiro cyari kimeze neza tugushimira kuba mwaduhaye akanya ariko kandi kumbure urafise n'akajambo bwira abariko baradukurikirana yego kandi mwagize neza cyane ndavuga nti sport ubuzima nibaza yuko je kuba narateye imbere mavuye mu muryango ukenye n'ibintu byiza cyane kandi nkashika ku rwego mpuzamakungu nkaserukira igihugu hama igihugu kikampa imidari itandukanye byobera kandi kakaroro urundi rwaruka kuko muri sport ubu sport ni industry business hanyuma abavyeyi nkabahamagarira gukunda inkino bashikira abana babo bakiri bato hanyuma muri sport ndifuza cyane yuko Burundi bwogira ibibuga vyiza bugakomeza inkino cyane cyane mu mashure bakashiraho ibibuga vyiza akabaho amashuri afise ibibuga byinshi kuko ubu uri kuraraba abana ntibagikina usanga umuntu yarubatse ishure muri Tuwaza kandi umwana adakina nagira ubwenge umwana adakina ntiyumvira kuko wowe sinzi imyaka ufise tweke twakuze twiruka inkoni umva wubatse ishure muri Tuwaza umwana ntashobora kwiruka umwana rero please umwana akina please boosting kwiyumvira kumenya uko akinye n'uyu akavuga ati iki kosa iki kosa ama bigakundisha umwana gukoma hanyuma osi hakabaho gushiraho amahiganwa menshi mu mashure uko siporo yacu izotera imbere iciye mu mashure hanyuma abatoza bakabaho hakabaho gushikira inkino mu bijanye n'uburyo kuko sport burya zirasaba uburyo nibyo bizotuma n'abantu babivuze bati abantu barahindura nationalité babibona bashigikiwe hari aho bimenyereza hari ibibuga vyiza bizotuma abana bigira icizere gukunda igihugu baze baraza hanyuma kinoherezako kandi nibaza yuko simula atletisme gusa iyo impano irose uburyo bwiza bwo kwishigikira igihugu kiratera imbere tugushimira urakoze cyane